Oh, yes, you want to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nabwo tunagaze rero hamwe kugira byinshi muri entertainment, hamwe kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman, watuma image uyibona imeze fresh sana, watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ndakuze neza ko je kumva kuri micro Ishopol Radio so promoter wose mu gihugu ata papa na mwana kugira abeho umwana habanza kuba papa. Loy TV. Agisi uno musi rero mu bwangu bwa Loy TV nakiriye bamwe mu basore novuga neza yuko bariko barakora hit aba hit make. Wagwan my brother. Yeah, good sana kweli. Wagwan fresh sana bro. You look so good man. Guma uhindura mu mutwe bite. Yeah. Ni Yesu. Umuji hano umutwe ntatwikoze. Mambo ya masomo. Ndakanatire. Wagwan my brother. Take 5 upanda bro. Fresh sana. Yes, bakuzi ba Loy TV aba barjen bameze fresh muri industry. Kaduhere hano kwanza bro. Umusi wagenze gute brother? Umunsi wagenze fresh kabisa, je ndashima Imana tu. Ibitagenze neza no kuvuga ko atavyira ngo de. Ibitagenze neza today nibi. Ibitagenze neza ntibibura ariko nyene je naje ko urumva no muri famille wumvise urwaye canke wumvise umugenzi wawe atameze neza nivyo ubundi ivyo biba bitagenze fresh. Rero ivyo navyo ntibibura tu ariko turabisengera bikagenda fresh tubukebuke. Ko abasare mudasenga mu bisengera gute ma? Ivyo nenda yakubeshe ko badasenga. Bavuga ngo abasare ni basenga. Uvuga kubwira udusengere ngaho dusengera. Anavuga igisabisho cyose ndagikubita. Dusengere sasa. Zendo mu katolika. Ariko nibagenda boro badishaka. Dusengere bya dutangura. Iki? Dusengere. Nacu tuzo abakunzi ba Loy TV bazonsange mu noze muri eglise. Muri eglise. Urujaye kwe? Cyane bro. Kwe? Yego kwe. Aja gusenga. Ndabona sometime. Wagwa abenshi novuga ko babazi nka team, hari benshi babazi nka team ariko abatazi mbega umunwa yitwa gute. Turahera nga brother, izina ryawe bakwita gute? Ni MT. Yego. MT. Wagwan. Turaja hano sasa. Yanje bebe. Wagwan Yanji. Ndashaka kura ko atavezi neza kugira Yanji. Yes, kurundi rwawe nawe umunsi wagenze gute my brother? Bon, je umunsi metafo. Je umunsi wagenze neza ndashima kabisa. Je umunsi wagenze neza ndabishima ko nibaza ko atakintu ngaya kabisa. Yeah. Ariko ntivyogenda byose neza, anavuga ibitagenze neza kuri wowe uno munsi w'ibihembo. Bitagenze neza. Shanje umunsi warosengera je umunsi ni fresh kwe. Iyo umunsi utagenze neza kuri wowe haba habuze. Haba habuze amahoro, umunezero, amahira man. Amahoro. Oya, ufise amahoro ufise byose. Babarira none umunsi uze kuburara mugira amahoro turara. Ntuvuye ku ruhande rwawe habuze amahira naho biba byagenze fu. Byose ni fresh ntibaze batubeshi. Aho tumahabura amahoro hakaboneka amahoro. Byose birakenewe. Amahoro by the way. Hatangura amahoro amahera. Wagwa Comme ça, chérie nana, uru ambere mama, jenda gufana sana, la, oh. Vazi, cheka mama, sogea karibu nami, ebu kuja tucheze, sesa. Turatangura umwe wese vesi yiwe, let's go, duhere hano. Hatanguye? Ni jewe bro. Let's go. Nunatuzi. Let's go. Ubundi abantu bavuga ngo turamahasi. Je umunsi wagenze nabi sasa. Ariko maze mwe murabona je nosa ni mu black. Nasikia sasa. Ngo ntibosa. Wewe note mutosa. No mu black sana man. Je no nako mfise inzobe. Wagwana. Nasikia bro. Uzoche mu. Uko black.
muzoshe munje. Okay. Abakunzi ba Roy TV bazobura ubwo bwiyabura aho. Wala uzombe unasikia? Udoche ngumuduza ngo inzobe sana. Babone ko ari umubeshi. Je nangorane kabisa kubera je no bwoworeka. Imbere y'uyu. Very native. Je ndi nyamwema imbere y'uyu. Teresa nisanze mu nzira namenye mundu muntu nkawe mwenye tabia from above. Ukutie bébé nimezidiwa no. C'est toi mon bébé. C'est ça. Comme ça chérie nana. Uru wa mbere mama. Jenda gufana sana. La oh. Vas-y cheka mama. Sogea karibu nami. Ebu kuja tucheze. C'est ça. Yo, mommy, yo, my umbrella. Knees away, my painkiller. Pretty girl, sunshine. Mona Lisa kala yangu. I will never ever let you down, baby. Bailando, mama. Nitakupenda zoe. Comme ça, chérie nana. Uru wa mbere mama. Jenda gufana sana. La, oh. C'est vas-y, cheka mama. Sogea karibu nami. Ebu kuja tucheze. C'est ça. Aje besat bisas. Satbi. Besatbi. Turarindiriye. Umurazi face ya Satbi ninde muri mugabo babiri. Wewe uvuze ko uri Satbi. Jembe Satbi. Okay, let's go. Oya reka. Yes, bakunzi ba Roy TV ndibaza bavyumvise n'indirimbo yitwa Komsa imaze ukwezi kumwe kuri YouTube channel yaba basore by the way. N'indirimbo sama views menshi mu minsi mikeya cyane izoba iri muri 1 million views brother. Kugira kuno mwanya kwanza indirimbo Komsa ku ruhande rwawe n'indirimbo isobanuye iki by the way. Mwakoze featuring na Ave Smith iba hit. Mugeze kwa Satbi iba hit. Mugihe beshi bari biteze yuko muza kuba mwakorotse hasi. Ariko mwakoze hit. Kurande rw'iwanje nemeza ko isumba iyo mwakoranye na Ave Smith. Komsa n'indirimbo isobanuye iki kurande rw'iwawe brother? Ku ruhande rwanje Komsa je navuga ko it's a blessing. It's a blessing kubera twakoranye n'umugambi twakoranye n'umuntu twifuza twese. Twakoranye n'inka. Twakora inka. Yego inka twayikoranye umufana. Ubu naho twakoranye na Sati. Kabisa. Komsa. Sivyo? So rero nibaza yuko impamvu mvuze ko ari umugisha. Bon. Tugerageje kuraba nta maririmbyi bake batokwifuza ijya collab. Urumva? Ni bake cyane tugiye kuraba vraiment. Nibaza yuko utanguye wese nimba ari twebwe turiko turaduga canke iki. Babifuza gukorana na legend nka Sat. Sivyo? So gambere n'umugisha bisobanura yuko twebwe natwe twashitse ku ndoto zacu mwambajije ku ruhande rwanje. Je binyeka ko nashitse ku novuga ko indoto zanje ndiko ndazibona zimwe ziriko zirabe impamvu kubera ko Sat naripfuza ko turirimbana naripfuza yuko bose novuga ngo naripfuza ko turirimbana kwanza ahubwo naripfuza nakuze namukunda ariko pole nanje ndaririmba hamasanga turakorana urumva it's a blessing novuga ko Komsa isobanuye ikintu kinini kuri twebwe isobanuye kabisa byinshi cyane kabisa uko mwayirekodinze uko wayumva muri studio imaze gusohoka niko byari bimeze brother canke waratangaye kumva indirimbo igiye mu bantu ukabona indirimbo ni hit iri big sana brother. Ego je rero cyo novuga urabona umuririmbyi muri studio bone bibaza yuko umuntu atavuga atabafise ubwoba vraiment sinzi nk'abandi ariko ubwa mbere urasohora ikintu mbwa uvuga ati bon people will judge sivyo abantu babonye ne bazobivuga kuko uvuze ngo je ndasohoye ngo yitegerezwa kuba hit urashobora kumva nyine umengira akazi ariko isohoye ugazusanga man urobe ariko barakubwira ngo ni swata flop urumva so rero je nibaza yuko twarayikoze ariko twarumva yuko imeze neza ku ruhande rw'iwacu kuko natwe nitwosohora ikintu tutumva kimeze neza hama abantu barajudginga baravuga ati kabisa ni bien rero nabo bon ntihabura n'abavuga ati ntiyanyohe kuko umuntu le goût sont partagés umuntu acagura uko ashatse ariko nibaza yuko benshi bavuze ati kabisa igikorwa ni cyiza
kandi twarabiryoherewe twarabishimye babandanye banadushigikira. Gukorana na Sabi ku ruhande rw'iwawe byaremeze gute brother nyuma yaho mukoranye na Avril Smith? Gukorana na Sabi ni ikintu gikomeye nk'uko mugenzi yabivuze, nta byinshi nokunganira uretse yuko gusa kongera akantu yuko gukorana na Sabi n'abubatse izina muri bagibona abubatse amazina we hari ababyifuza kubera n'amateka Sabi izina ryo yigeze kure mwashobora gukorana igikorwa ciwawe kikipushinga urumva yego kandi muteze gukoresha umuvuzi wawe nibwo wakoranye na Sabi naho hariho irindi power biba bifise. So jeni baza gukorana na Sabi kuri jewe byari ibintu byiza cyane, byari ibintu bisa neza. Sabi ni Sabi bameze gute muri studio? Kuko hari benshi bazi Sabi bamubona mu ndirimbo like twinjiye muri studio nkawe mwakoranye ni Sabi aba ameze gute muri studio? Bon rero je novuga Uburundi dutuyemo umuririmbyi barusha courage Sabi muri studio cyane iki umuririmbyi is the most yo bari gikoko kuko Sabi afise muri studio afise power afise puissance nyinshi cyane. Sabi mwarakora indirimbo ya mbere kumva ati je sindashika aho nkeneye to yaheze byose barivugije byose kagatsinda yumva neza apembere hera kuri indi BPM kora ibindi bintu byose bishasha. Sabi twakora indirimbo zitatu twashitse muri studio Frontier twava mu gatondo buke indirimbo ya mbere yakogwa ku ruhande ya kabiri yakogwa ya gatatu rero komisaniyo ahubwo komisaniyo yari ya kabiri ya gatatu twarayikoze ashaka gutora muri yo hagati sha niyo numva ko yari ari fresh umva nuvuga apa ya komisa twakoze cyane mu majambo make Sabi ni wa muri studio afise energy kabisa komisa imaze kuja hanze imaze kwezi kumwe navuga nese ko n'indirimbo ikiyakigwa neza n'abakunzi b'umuziki n'indirimbo ikiravuzwa hirya no hino mbega kurande gwa feedback ziba zimeze gute kuri komisa? Bon feedback kuri jewe abari feedback zimeze neza cyane naho atanyambibura gahonzi feedback zimeze neza cyane ko biri kose turadishima kabisa ni feedback nyinshi la majorité nka zose abari nziza cyane n'abantu baza appreciate ibintu wakoze directement bashaka kubwira agaca gucana na freestyle abanye ngati bya bisumu byajya kwe yagucanye verse yagucanye nka pre-chorus na chorus as mu respect cyumuhereza kabisa. Sabi yabikoze kuri Noji byageze neza kuri Noji ndibaza n'ivyo yakoze ko abantu basore Sabi ubona neza yuko amino minsi ari karitaho abajene ari karitaho new generation abona neza yuko abakora bo atabasondetse ni na commentaire ya Noji yagarutse muri commentaire y'indirimbo yanyu kuri YouTube yanyu hano Noji yavuze ati Sabi shatura mabafe n'amabuye Imana yakuduhaye kudutungira commentaire namwe mushira kwa Sabi imbere ya kamera ni yihe brother kuko Noji yabikoze avuga ati Sabi Imana yakuduhaye ikudutungira? Yego banje novuga yuko si commentaire gusa twovuga bro twaramaze kubivuga kenshi twarabivuze hano henshi twagiye turaca haba muri concert canke twarabivuze nibaza yuko biranarengeye no gukomanta twebwe ivy'iwacu kuko iyi ndirimbo komisa Sabi yarayifashe aravuga ati aba batoyi banje reka ngerageze kabisa ndaberekane nerekane impano yabo nabo kumbure barabe yuko botera intambwe sivyo. So rero nibaze yuko umuntu arinda gufata ukuboko kandi atitaye ko yuko nta mwaka uramara mu industry canke nta myaka ibiri canke bon nta bintu nta stage akomeye turaja ko nta featuring nta deal turaronka me sivyo. So umuntu rero yumvira kugufasha uko nibaze yuko uyu muntu abarengeye je ndabura n'amajambo kabisa twovuga ubundi twebwe twarabiryoherewe twaramushimiye hama nkuko Noji yabivuze ati Imana yamuduhaye mudutumbire kabisa ahubwo iyongereze ibanda inarushirizeho igire bon jewe reka nongere ko ati gira double ngire double kabisa Randi gwa brother kubera arabimerita
ko bintu emoji ya commence yaje nta kimwe hagushika hajya nyine yashikije kujya nyine kuvuga gutumbire komsa ni nyuma y'iwacu hazoza abandi abafashe bigende yeah kabisa. N'indirimbo ubona ko abaririmbyi benshi bakunze sana ba Bface on the Flow, ba Mokens, ba Mona Warda, ba Monia Flame, ba Bernice, n'abandi benshi bego batandukanye. Hari na challenge mwakoze muri kumwe n'abaririmbyi mvuze ba Bface on the Flow, ba Bernice, ba Monia Flame. Byabimeze gute brother? Bonje no vuga bwa mbere kwanza ikintu no vuga. Twe turabashimira cyane bakuru bacu kabisa. Yari vibe idasanzwe man. Bari muri vibe idasanzwe aho ariko bivanye n'ukuntu tuba tubona iyo turi kumwe nyene batadutererana canke bavuga ati abapeti ntibaragira. Nubwo ko turabashimira cyane baragerageza kutwireka nyene. Bari gihe nyene tuba twisanta yuko urumva ntikobura akoba canke ako bakatwiyegereza tugachilinga. Niyoze yuko bwa mbere turabibashimira cyane. Biramaze kugaragara kenshi turi kumwe turabikunda cyane kandi turabakunda sana. Rero nibaze ko ijya vibe rero twari tuvuye muri concert ijyanye neje yo muri Gera tugiye rero muri after hama cyo turapowana nyene n'abajya abandi hari abo twari twamanye muri backstage ariko hariho n'abandi baje mu nyuma hari nabo twasanze n'abandi bantu muri industry nyene. Ariko nyine urabona yuko vibe yari vibe urumva indirimbo barayiryoherewe umufana nawe nyine barayizi. It's a blessing kabisa. Brother wiyakiriye gute uri kumwe n'aba Bernice n'aba Monia Flame n'aba Bface muri kumwe nakora challenge y'indirimbo brother? Bon jeni baza abarebe bisa neza kuja mu bantu bagutanguriye muri ico muri iyo kategori urimo. Nibaza abari byiza kuja mu bantu bagutanguriye muri kategori urimo y'uburirimbyi hama mu gaciro abari ibintu bisa neza abari ibintu bimeze gute. Nyene tuheza kwisanta aleze nyene bivanye n'ukuntu ubona bakwakiye bakwakiye fresh isante aleze ucingana nabo fresh kabisa. Collabo zibiri zikurikirana mbega iyikurikirana nayo igiye kuba collabo canke azoba ari indirimbo yiwani brother? Ikurikira rero nkuko abantu babidusavye kandi natwe uvuga ko natwe turabibona birakenewe. Baravuze ati mwarakoze umutwara wabonye collabo n'umufana na Arvin y'umufana muri kumwe na Arvin turababona kandi na Sadbi. Ubu naho rero abatumenye byo byiza tubiyeretse naho kandi hari izo twahereye ku bwa mbere turi babiri zibiri novuga ko zitamenyekana zitagiye mu bantu ariko inyuma y'izi zibiri nazo ziko ziraja mu bantu cyane nazo yuko turakenewe natwe batubone mbega turi babiri biba bimeze gute kubera people baravuga bamwe barandazi bararindiriye ajya peti rero twarabonye nako na Vino turabona na Sat ubu naho tuzoraba rero barashaka kuvuga ati bajya bakora ikintu ciza kubera collabo canke iki so barindire ibikorwa birahari ntituzobanyotegwa nokuri nimuzotunyotegwa waba urumva neza yuko rero inyuma yaho bagiye gukora indirimbo ari babiri ati benshi bavuga ngo bakora kuri collabo niho bakora fresh ariko je indirimbo zabo za kera navuga yuko wait je indirimbo zabo za kera ndazizi nazo nyene nubwo zitamenyekanye s'il zari indirimbo zimeze neza nabaririmbye kurande rw'iwanje no kubwira neza yuko bazi kwandika s'il n'indirimbo ziri imbere y'izi collabo zibiri uzogende kuri YouTube channel buzirabe zanditse neza ziririmbitse neza ariko ngira tutari bwabamenye ariko ko je navuze ati abaririmbyi kuba bateye imbere no munsi nta gitangaza kirimo kurimbana na Sabi nta gitangaza kirimo kurimbana na Ave Smith kuko ndibaza ko Sabi so muririmbyi yo gutora atamano office twinjire studio nawe yarabivuze arakona Ave Smith so yo gutora atamano gutuje studio ngo nikwera amahera ndibaze ko impamvu byose babikoze no kubera ko musanzwe ufise n'impano brother kurande rw'iwanje respect sana my brother talent murayifise ahubwo time ni itari bwagera my brother reka turindiriye songe kwanza ariko je ndazi ngize ko mutazotumara amaza kuko n'ubwa mbere ntimigeze mutumara amaza uno munsi mwakoye na Sadbi so mocha mutumara amaza imbere ko dusozera sasa akajambo kamwe ku bafana banyu abakunzi bakunze komsa abakunzi bakunze umufana let's go
abakunzi bacu, abakunzi ba Roy TV, abakunzi b'umuziki ndundi mwese turabakunda cyane kandi mubandanye mudushigikira mubandanye mushigikira n'umuziki ndundi kuko biraturyohera sana, biraboneka yuko umuziki ndundi urafise novuga yuko ubonye kabisa playlist ni ndundi gusa ndundi oji umuziki w'Uburundi warayibona, so biraturyohera babandanye uko nyene badutema inguvu, urabona ko indirimbo ziguma zisohoka ari nyinshi kubera inguvu abasani twagize inguvu sibyo ubu turabasani natwe wagwa yes so rero turabakunda hama babandanye badushigikira twebwe YM Music bashigikire n'abandi umuziki ndundi utera imbere ibintu bigende fresh. Ariko harakana nabonye muri kumwe na drama aho benshi bavuze ati iyi ni featuring aba basore ngo ntibagotwa ari foto yatembereye muri kumwe na drama ati aho benshi bacha kuvuga ati iyi ni collabo abaji ntibagotwa iyi ni collabo ya Kaga. Bimeze gute brother? Bitega indirimbo yanyu na drama bimeze gute? Je navuga ifoto twari ifoto deja twari muri concert hama nibaza ko collabo ibonetse mbere ari fresh kabisa. Tubwire ndeno ntubibona none, tubwire dramati, tubwire manager, tubwire byose bo reka tubishure iryo foto babonye twari muri concert nabi abaji ntibagotwa indirimbo je ndazi tuzoyibona ati amungu indirimbo yaba bajina dramati soon wewe abajini bari brother akajamba kanyuma ku bafana Big Bro abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Roy TV abakunzi ba YM Music turabashimiye cyane urukundo mutwereka, then mubandanye musupport umuziki ndundi kumusaba bizogenda neza ndavyibaza wagwa YM Music bagende ku mbuga zacu bakurikirana ibikorwa byacu tuka naza kubibona si bibi wagwa. Yes bakozi ba Roy TV, reka ndagushimire sana wakurikirana kino kiganiro. Remember subscribe. My name is Radio, turi kumwe na YM Music. Indirimbo komsa we yakiriye gute? Turashaka wandike muri commentaire mbega indirimbo yakiriye gute, mbega icyo wakunze n'igiki, icyo wagana n'igiki. Ndagushimire sana, wibuke gukora subscribe kugira ngo uzabona professional interview juri kurumba kuri micro Ishopo Radio. So promoter bose mugu atapapa n'amana kuri aho mwana habaza kuba papa. We love you so much. Ndabakunda cyane. Kuri kamera bari kumwe na zombie cameraman. We love you so much. Wagwan my brother. Let's go. Bless.